hari uwundi afise ikibazo? Hari uwundi afise ikibazo? Mama uwo mupfasoni naze hano. Nitwa Habonimana Esther, mba muri komine ya Butezi. Akazi kanje ndi umurimyi, hanyuma narahohotewe mu rugo, maze imyaka myinshi cyane ndi nyuma y'urugo. Narituye ubutungane bwose aho kurenganurirwa, nararenganijwe ubu ndi nyuma y'urugo. Je rero ninje mu bibazo bidasanzwe, ushika uyu munsi sishobora kuronka aho ndangurira umugambi. Turafise itongo muhira kandi hariho naho narondeye, ariko ubutungane bwose nagiye nditura mu za Gitega za hehe ntaho nageze, sinigeze ntunganirizwa. Nasaba ko norenganurwa nanje ukabana bafise ubuzima budasanzwe, singiraho ndi burime. Ndafise akaraka ngaha ku bitaro vyo kuri Rema, mugabo ndigashobora kumbeshaho nama mu mideni itagira ingana y'amakredi canke mu mashirahamwe. Hageze aho mbura ico ndi bufate n'ico ndi bureke. Nashaka ko reka ndakubaza none hari n'amatati imvo n'imvano nukuvuga mwarahukanye n'uwo mwubakanye. Umugabo wanje ni chef de zone w'Ibutezi, hanyuma aho naciye hose nta jambo nigeze ndonka. Abacamanza b'Ibutezi muri sentare y'intara hinga gatoyi ndasanzwe. Abacamanza bo muri sentare ntoyi y'Ibutezi urubanza baciye rwo kwahukana, je nubatse kuva 1992 nubaka biciye mu mategeko. Urubanza baciye nuko noba umugore wo mwibarabara, nukuvuga yuko nta na kimwe naronkejwe mu muryango. Abana babiri bacavuga yuko bazogumana nase, hamase akandosa amafaranga angana 1 miliyoni w'amahera ngo kundosa aho noba ndaba mu gihe nafise ndantora. Imyaka maze siyo kuja kurondera ubundi yontunga. Savye yuko nanje nogarukirwako n'imideni ifise ikagabanuka. Musitanteri wa komine Busoni Butezi, tubwire iyo afere urayizi, usigurira tubwire ingene vyifashe. Murakoze n'icubahiro mu gihugu cy'u Burundi. Iki kibazo cy'uyu mupfasoni ndakizi kandi ndakengurutse yuko atavuze ko byapfiriye mu ikomine. Iki kibazo kiri mu butungane no mu ntara, cyaravuye umva kigeze mu zindi nzego muri kurudaperi. Nibaza rero yuko yorindira ubutungane bugakora. Murakizi rero nta ngorane. Ico turakizi iyo ngorane bayifise. Buramatari uzucurondera umushikiranganje w'ubutungane, umubaze ico kibazo mukige neza, ari mukuri murabona kuko byose n'amategeko akora. Ari mukuri murayasomera hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane, hanyuma muraba amategeko, musanze arira busema mu mutunganirize, musanze arira busema mu muhamagare mwereke muti ehe ngizi ingingo uko zivuga ngo kuko vyagenze nuko natwebwe yabatwe turuca twari kurucuka, kuko murumva ko ari ingingo ijanye n'ubutungane. Muga rero ntiyishinga ze bagihamwe nababwira, harageze yuko no munsi buramatari agenda akabivugana n'umushikiranganje w'ubutungane, hanyuma bari bazogaruka ahamagare musitantera amubwira ati wa rubanza ruriko rutumbera intumbero iriko iragenda neza bimeze ukuru, kuko ubutungane bukurikiza amategeko. Erega ubutungane nabwo nagira ndabwira bucimanza kw'izina ry'abene gihugu, ntibishobora kumvikana ingene woca urubanza kw'izina ry'abene gihugu ugaca urenganya umwene gihugu kandi uruca kw'izina ryiwe. Nabonye numva mu minsi yahera ca gipfungu twarimwo wa mwiza wari umwiza mugubu twinjiye mu muco, ku buryo ndazi neza hariko hareyuka. Nk'ubu je ndazi yuko baca bumva bati bwa bundi udakurikije amategeko abene gihugu bazobivuga kuko ni vyabo kandi unamaze kumenyereza kuza ndahijamba abantu kare nahora nza nkavuga aca nigira mwagenda musigara muravuga ngo shaka yampa ijambo nari kuvuga
ubu rero nzozana n'abasanga mu makomine abashikiranganje ubu noneho baraguma babatemberera umushikiranganje w'intwaro hagati mu minsi iza nzogirisha inama abasitanteri n'aburamatari dusubire tunoganze kuko uru rugamba turimo rwo gusubira kubaka neza igihugu cyacu nk'igihugu cy'abantu b'ubuntu si urugamba rutoyi ko twamaze imyaka myinshi tugowe basha